Uwamenya Gasimbo yomenya ko Agasimbo kari mu ntara ya Mwaro nkuko n'izindi ntara ziba zifise intambo ziziranga. Uyu munsi rero turi ngaha kugira tuganire kwizi intambo z'Agasimbo, umuntu wari wese ashobora kumenya mbega tuvuze Agasimbo no munsi y'umunota. Kuva kera n'abasokuruza n'abadata rero natwe duca tubiboneraho kuko aho baje ntibatwirukana bagira bati ngo murabe ibibondo ibyo duhaye turagira ko namwe bizobagirira akamaro mu gihe tuzoba twamaze gusezera isi. Mu mico y'imigenzo y'abarundi turazi insiguro y'amahasa. Iyo twumvise umuntu yaje y'amahasa yaba ari umuntu adasanzwe, bamwe n'uno munsi baravuga ko nk'iyo inababiri canke se babiri akuvumye, ariko bivuga cyane kuri inababiri ko akwatubye gishobora gushika. Ni kubera ko intambo y'Agasimbo bayitambira amahasa ikihe kintu cashishije. Ego murakoze cyane, naremeje kubabwira rero abarundi bamwe bafise ibibaranga. Mu vy'abaranga rero harimo n'izi ntambo kama ziba zifise icyo zisigura. Uno munsi turi ku musozi wa turi ku musozi witwa Kayoba. Turi umusozi witwa Kayoba mu ntara ya Burunga, ni muri komine Makamba, aho twagiye gutemberera canke kugendera. Abarundi murabizi ko bavuga ngo agafuni kabagabumwe n'akarenge. Iyo twavuye ni kure, aho turi si kure kuko turi muhira n'akarenge. Bavuga ngo uja iyo atazi niwe azigura canke akaruha, ko twari tuzi iyo tuje rero tuzi n'iki tugenza. Sinovuga ngo turi kure, ariko turi i Makamba kuri umusozi mwiza twababwiye ni ntara ya Makamba. Turi kumwe n'abatambyi b'Agasimbo. Uwamenya Agasimbo yomenya ko Agasimbo kari mu ntara ya Mwaro nkuko n'izindi ntara ziba zifise intambo ziziranga. Uyu munsi rero turi ngaha kugira tuganire kwizi intambo z'Agasimbo, umuntu wari wese ashobora kumenya mbega tuvuze Agasimbo no munsi y'umunota. Murakoze kuma kanya. Jewe nitwa Nzigira barya Remy kuko mutumba wa Kayoba intara ya Burunga. Ni kuvuga nkuko mubimbajije iyi ntambo y'Agasimbo ni intambo y'imico kama yamyiranga abasokuru n'abasokuruza bacu. Rero mbere uko no bibabwira ni intambo y'Agasimbo itiganwa, kandi naho wogenda uri umunyabuhinga bumeze gute ntibishoboka kugira ngo ushobore kugatahura ku Gasimbo, kuko ni ikintu n'Agasimbo gatamba abakabayemwo kavukire. Ni ukuvuga abasokuruza bacu bagatambara ku mutumba wa Kayoba bagatambira amahasa kuva kera n'abasokuruza n'abadata. Rero natwe duca tubiboneraho kuko aho baje ntibatwirukana bagira bati ngo murabe ibibondo ibyo duhaye turagira ko namwe bizobagirira akamaro mu gihe tuzoba twamaze gusezera isi. Mu mico y'imigenzo y'abarundi turazi insiguro y'amahasa. Iyo twumvise umuntu yaje y'amahasa yaba ari umuntu adasanzwe, bamwe n'uno munsi baravuga ko nk'iyo inababiri canke se babiri akuvumye, ariko bivuga cyane kuri inababiri ko akwatubye gishobora gushika. Ni kubera ko intambo y'Agasimbo bayitambira amahasa ikihe kintu cashishije. Murakoze kumbaza ico kibazo. Nkuko data yasize abimbwiye, yambwira yuko ninagambarara azohava mvuma, antumye nkagaba singende yagomba azohava mvuma kuja kuko amahasa yashobora gushoma igihe yari mu mwidodombo. Rero bagatambira amahasa mu buryo ubu kugira ngo amahasa ashobore kurama, aca bahengera umuvyeyi yari mu kiriri, bagahera uwo munsi nyene yibarutse amahasa bagaca baza kurara barabyina bongera batamba batarika bavuga indirimbo, kandi izo ndirimbo natwe tubazizi basokuru n'abadata bazize batwigishije. Hanyuma bakaca babyina rero ayo mahasa kugira ngo ntashome, ntihagire irishoma kandi ntihagire iribura kumva, kuko aya mayugi mwumva twambara nayazibura amatwi y'amahasa. Indirimbo nazo zaririmbwa zarizugiranya ngo yarame. Amahasa yararamigwa ikintu kitari gito. Abatari bake bavuga ko yashobora kwaramigwa n'ukwezi kurenga kugira barindire ko bazoza gusohora bwa mbere igihe kiranga yaza akavumera, bakarindira no kuzosohora umwana kugira kabiri. None ico gihe ko muvuga ko mwatambira amahasa abantu bakiri mu kiriri, byoba byafata umwanya ungana gute? Byoba byatuma umuntu ashobora kumva ayo mahasa bayatambira umwanya ungana gute? Na cyane ko tuzi ko byari ibintu bishobora kumara umwanya muremure bagiteraniye amahasa igihe yakiri mu kiriri bacana. Mwatamba rimwe
nuno munsi uwo bishaka boba bagitamba rimwe canke umuntu yobatamba inshuro nyinshi. Namaze kubivuga yuko bayatambira ayo mahasa kuva umunsi wa mbere yibarutswe kugeza huko umuvyeyi ava mu kiriri gushika huko abana bamaze kwicandura, sinzi ko byumva kwicandura, bamaze kumenya ukubona n'ubwenge kugeza huko bamaze ababaramiye bamaze kubona yuko atari ishomye ririmo. Ndi kumwe n'umwana mutoya hano ashobora kumuterura arashari muto. Uyu mwana nibaza ko afite imyaka myinshi yoba ishika 10 n'imyaka 6 canke 7. Mbega agasimbo umwana agomba kumworohera kumenya gutamba agasimbo, ni ubuhe butumwa mugenera umwana akiri muto nk'uyu? Kuko wewe uri kutuganirira utubwira ko ibi ukora ari navyo umutama yakuvyaye yakora. Turabona ko harimo n'urungano rushasha ariko ruravuka, harimo nk'uyu mwana tubona akiri muto. Ni ubuhe butumwa umuntu yotahura agasimbo kugira ashobore kuzirikana? Ubutumwa mwotahura mukagenda mumenye nuko nk'uyu mwana ufise ubona natwe kugira ngo tube turi mw'uyu mwuga wo gutamba agasimbo twabishimye nk'uko nyene. Urabona yuko umenga aheruka kuva kwibere, rero natwe twari nk'uko nyene. Naco gituma batubwiye bati badata batubwiye bati ko mwebwe mwabana bacu mwakurikiranye uyu mwuga mukaba mwashimye kudukurikirana, nimugume muraba hanyuma mumenyere icyo mubona tugira aba ari cyo mugira, kuko baca umugani mu Kirundi ngo wibuhetse ubaye wigisha umwana uhetse kwiyo. Rero ni naco gituma rero uyu mwana nawe nyene yashimye kugira ngo arabe ingene twebwe dusigaye tubigira badata bararenganye, natwe nitwarengana abari wasigara muri ivyo bintu. Nibyo iragi nico kintu ca mbere gikomeye umuvyeyi ashobora gusigira umwana, nkako nico kintu azirikana asigarana iyo umuvyeyi waba atabanyihari. Uyu munsi turi mu kinjana ca 21 aho indero isa n'iyatitutse bivanye nuko abavyeyi benshi kumbure hari abavyeyi batakirira abana babatunga kubaza ko umwana yariye gusa, kubaza ko umwana yagiye kw'ishure gusa, ariko ntuno mwanya wo kuganira n'umwana. Muri ivyo ni ya ndero haziko itakiri ku rugero runini. Mbega uno munsi biraborohera kuganiriza abana bijanye n'agasimbo bakabayoboka? Umwana muto ubutumwa bumugenera si ubwo bugenera umuntu akuze. Mbega abana mubagenera ubutumwa nyabaki kugira bashobore guhurumbira iyi ntambo y'agasimbo? Ni igiki mukora canke nuko baba bakuze babona biraryohera? Yego murakoze cyane n'icyo kibazo ukimbaza, kuko ndavye nk'urugwaruka ruri ngaha mubona rukoraniye ngaha, amashure bahera ku wa mbere bagashikana ku munsi wa gatanu. Ku munsi ugira gatandatu haba ari umunsi w'akaruhuko ku bana bo mu mashuri mato mato. Ari naco gituma rero n'aba bana bose bari ngaha ico twobabwira twobamenyesha aba bana kugira ngo bazokurire mu kazoza kacu, nuko twama duhengera ku munsi wa gatandatu tukaca tugirira imyimenyerezo hamwe n'aba bana bakama biga amashure gushika ku wa gatanu, mugabo ku wa gatandatu bakama bimenya ko ku munsi wa gatandatu mu gitondo tuzinduka ngaha aje kwiratiro ryacu ry'agasimba ngaha mu Kayoba kugira ngo niburi ari abana 50 habe hamaze kumenyamwo abana 30. Yego abarundi iyo bayamaze ngo Burundi baraciye umugani werekana isa n'uko umwana kigoroba kikiri gito no musi abana baraza ngaha ku mashuri kandi baravuga ngo uta akaranga ugatona akaranda utaya akabanga. Mbega uyu munsi twavuga ko mugerageje kuraba uyu munsi tuje ngaha tuje kuraba uko iyi ntambo yitabirwa, uko mutamba ubutumwa muba muri ko munatanga ku bantu kumbure bariko bararaba iyi ntambo y'agasimbo. Ni giki twomenya ku gitigiri c'abantu bashobora kuba baza muri kino kibanza? Abantu baracahurumbira imico n'imigenzo baraza ku bwinshi canke birabatangaza mubonye abantu baje nakaye kamo kumbure mwotera abarundi, abanyamahanga, abakunzi b'imico n'imigenzo akaranga muri rusangi batazi ubutunzi kama buri muri kino kibanza, na cyane cyane ko bamwe barashobora kumwe yatoroshe kuza urabona twese ko twaje twayibonye imodoka ntiyashoboye kuhashika. Nta ntambamyi zoba zihari haba mu kibanza ntigishobora guhindurwa kubera hariho amateka y'igituma aha hantu hariho hambere mu gasimbo mu Burundi. Nivyo ntambamyi muba muhura mu
bikorwa bya minsi yose abantu bashobora gushika muri kino kibanza kuko namwe icyo mukora nizera ko ari ubutumwa muba mushaka gutanga. Iyo ubutumwa rero mushaka gutanga budashikiriye abantu benshi, ni abantu bangahe bo baza no ngaha dufatiye ku kwezi cyangwa ku mwaka, abantu mushobora kwakira ni bande bagaruka? Kuko iyo umuntu aje ntagaruke abasa ngo n'utagize bavuga ngo washimye ngo nawe yongeza. Sinzi abantu bahitabira abo babaza kino kibanza barakizi, n'ubuhe butumwa woha abantu bariko baradukurikirana uno munsi kugira bamenye ico umuntu yogira mu gasimbo? Ego me murakoze, nagira ndabishure ku iryo jambo mumbajije kuvyerekeye intambo y'agasimbo. Nkuko wabivuze naje nashobora kurenga mu mugani uko basokuru na basokuruza batubwira kare baducira ati umwuga mubi wo kuroga, ariko umwuga mbona dufise umwuga w'agasimbo n'umwuga mwiza cyane, n'umwuga wadushikanye mu mahanga tutari tuzi. Twaragiye mu Bubiligi, turagenda mu Bufaransa, turagenda muri Canada, turagaruka aho hari mu minsi yahera. Ni kuvuga mu iyo minsi yiheze yiheruka naho twaragiye igihugu cy'u Rwanda kigenderanirana n'u Burundi, turagenda muri Visipade yabereye mu Rwanda, turaba ba mbere nuko turaterete ku Burundi mu bihugu 12 bigizwe na Uyuwa. Hanyuma turabandanya turaja muri Uganda, turavayo. Rero ni kuvuga yuko icyo nohanura abatwumva, ntushobora guhanura abatwumva yuko uyu mwuga w'agasimbo ni umwuga mwiza cyane, mbere n'iryo raginoraga ugwaruka nzosiga ntibaze batezure bazobandanye uyu mwuga w'agasimbo kugira ngo aho nashitse nabo nyene bazohashike. Kandi rero nk'icyo wambajije, abantu batugendeye babaye benshi cyane, baje ngaha ku mutumba wa Kayoba, kandi n'ubundi baheruka kuza n'isalamu barayidusigaranye twese ngaho. Ariko rero sinovugira ko yamara, mbwira ko yamara y'umugabo ikundwa na bake. Reka rero mpe mugenzanje ijambo nawe ashobore kunyisa mu majambo nabo basise. Urakoze cyane rero, urakoze cyane, warakoze neza, uhagarariye Akaranga, turazanye mu bitari biki ukanza ngaha.